Nshuti bagenzi mukomeje gukurikirana ibiganiro bica kuri uru rubuga, ndabaramukije cyane mvuga nti amahoro y'Imana abane namwe, umwe wese ahari hose ibyo arimo arakora byose, yaba utariko arakora ikintu na kimwe ariko akaba afashe umwanya wo kubona message akavuga ngo reka yifatikanye natwe kumviriza ijambo ry'Imana, mvuge ngo Imana ibaha umugisha. Reka nshimire cyane byimazeyo abantu mudahwema gukora subscribe kuri iyi channel ndetse no kubitwereka muri comment ko ijambo ry'Imana tubashikiriza ribubaka, kandi shimire abo bose bakora uko bashoboye iri jambo ry'Imana bakarungikira abandi kugira ngo nabo baronke uko bagerwaho n'iryo jambo ry'Imana. Nkuko intego y'iyi channel imeze cyangwa se nkuko mubibona kuri logo, haranditse ko ngo ubutumwa bwawe Mana nibukwire hose. Niyo ntego Yesu yadusigiye muri Matayo 28:19 kugeza ku wa 20. Ni kuvuga ko yadutegetse kugenda mu isi yose tugakwirakwiza ubutumwa bwiza, mbere abizeye tukababatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, tukabigisha kwitondera ibyo yatugeze byose, kandi yaravuze ngo ari kumwe natwe iminsi yose kugera ku muhero w'isi. Jewe rero mugiye kubana muri kiganiro nitwa Niteka Samuel. Nimero zanje za telefone wondondera ko kuri WhatsApp ziri muri ngaho muri logo, muri screen ya telefone yawe, ya televiziyo yawe, ya computer yawe, biterwa naho irijwi uri kuraryumviririza arivuye mu gikoresho cawe. Hanyuma ku ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi tuza kurabira hamwe amajambo asa n'ayashigikira ayo twize ku munsi w'ejo utambutse. Ku munsi w'ejo utambutse twarabiye hamwe icigwa kivuga ngo girira imbabazi ugucumuyeko niho nawe uzozigirirwa. Twabonye ibitari bike mu ijambo ry'Imana bitubwira kugirira imbabazi abandi, kandi twarabonye ko iyo abantu bamaze kugirira imbabazi baca barondera uburyo bihana, bamaze kwiyunga nabo bacumuraniyeko bagaca bongera bakiyunga n'Imana. Ico gihe rero iyo umaze kwiyunga n'Imana ububaye icaremwe gishasha. Ni nazo mpamvu kuri iki cigwa cy'uyu munsi tuza kurabira hamwe amajambo twisunga, amajambo avuga ngo kuvuka ubwa kabiri canke se bigereranya kuba icaremwe gishasha. Tuza kuraba mbega kuvuka ubwa kabiri bisobanurwa iki, mbega iyo umaze kuba icaremwe gishasha ubu uri kuragira munsi ya yahe mategeko Imana iba yatugeneye kugira ngo tuyagiremo. Hari abantu benshi ayo mategeko adafata muri uyu mwanya, ariko iyo umaze kuba icaremwe gishasha ni ngombwa ko ayo mategeko yagerako kugira ngo Imana ukomeze kuba icaremwe cayo gishasha. Reka ataco ndagira mvuga tubanze twiragize Imana. Uhoraho muvyeyi uharemye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri ivyo byose, bitaye ko ukarema umuntu musho yawe agasa nawe kugira ngo aganze ibiri kw'isi yose, ibiri mu mazi ndetse n'ibiri mu kirere. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turagukengurukiye ko ari wowe utwongeye uyu mwanya wo kugira ngo dusangire ku vyera vyawe. Turasavye Mpwemu Yera kugira ngo abe ari we adushoboza kwiga ndetse no gutahura inyigisho tugiye gusangirira hamwe. Ikindi kandi turasavye ubushobozi bwa wa mwiza, ubushobozi bwa wa mubi buduhunge mu izina ryera rya Yesu Kristo, maze uyu mwanya dufashe wo kumviriza ijambo ryawe, uyu mwanya dufashe wo gusangira ku vyera vyawe ntube impfabusa, ariko ube umwanya ukomeye yaba mu bugingo bwacu yaba n'imbere yawe, kandi mwami tuzobiherebwe ingero kuri wa munsi w'iherezo. Ahasigaye bana natwe utuzigame tuzitirire kuva dutanguye gushika igihe tuza gusozera turamahoro mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma reka nsabe kuri wewe utari wakora subscribe, ndakwinginge kugira ngo gukora subscribe bifise akamaro mu nyungu zibiri. Akamaro ka mbere, iyo wakoze subscribe kuri channel ukunda, ico gihe ijambo ry'Imana iyo barishizeko ucoronka message ikubwira ko hari channel, ko hari gishasha baporodinze, ugaca ukireba. Bityo rero za nshuti zawe nuko babandi batagize ubushobozi nuko bwo kuba boronka ibi vyuma bikomakomeye byo kuraba aya video,
nuko canke badafise ubushobozi bwo kuba bafise amatelefone manini, ico gihe rero urashobora kudownloadinga video nuko kubarungikira sukundi. Hari igihe ushobora kubuteramanye n'umuntu nuko kubera ko ari umugenzi wawe ukavuga uti uyu munsi hari ubutumwa bw'Imana twumvise buvuga uku agaca akubwira ngo nyumvisha twumve, nuko ugaca wikonegita. Urashobora kumviriza ubwo downloadinze, urashobora kumviriza direct kuri YouTube, navyo birakunda. Bityo rero mugaca musangira ijambo ry'Imana nuko twese tugahezagirirwa hamwe. Hanyuma ikindi kandi gukora subscribe ni kutwereka ko by'ukuri mushigikiye umurimo w'Imana, nuko nizo nyungu zo gukora subscribe. Reka rero dutandukire ku cigwa cy'uyu munsi, turaza kwisunga Bibiliya, ijambo ry'Imana nkuko dusanzwe tubimenyereye, kandi ngira ngo turamaze kumenyera ko igihe cyose turiko turasoma ibyanditswe vyera turamaze kumenyera ko dukoresha igitabo cera arico Bibiliya. Ni kuvuga ngo turebe ukuvuka ubwa kabiri, tubanze tumenye bisobanurwa gute. Kuvuka ubwa kabiri bisobanura kuba ikiremwa gishasha muri Kristo Yesu. Kuba ikiremwa gishasha muri Kristo Yesu nuguheba kahise kose kubwiza bw'isi canke ibyaha no kwinjira mu buzima bushasha bwo kubaho uko Imana ishaka. Mbega iryo jambo risobanurwa iki? Ni ukuvuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari caremwe gishasha. Ibya kera biba bishize byose biba bibaye bishasha. Bisobanurwa iki kuvuka ubwa kabiri muri iyi mirongo ya Bibiliya tugiye gusoma? Ni ukuvuga ngo mbere yuko ndabasomera uyu murongo wa Bibiliya, reka tubanze tumenye mbega kuvuka ubwa kabiri bisobanurwa iki. Icambere, kuvuka ubwa kabiri ni ukuva mu buzima bwa kera. Kuvuka ubwa kabiri kandi bisigura guta kahise k'ibicumuro, imico mibi n'ivyiyumviro bitajanye n'ukuri kwa Kristo. Ica kabiri, kuvuka ubwa kabiri bisobanurwa kubaho mu buzima bushasha. Umuntu aba mushasha imbere y'Imana, ababaye umwana w'Imana atari uw'isi. Kubera ko mvuga ngo atari uw'isi, nuko iyo umuntu akurikiye ibihenda amaso vy'iyisi ntabwo aba ariko akorera Imana, aba ariko akorera Satani ndetse n'abadayimoni bose bakurikiye Satani. Ico gihe rero aba ari uw'isi, kuko isi ntabwo ifise ibintu vyiza itegeka umuntu. Isi niyo kugwanya igikorwa c'Imana. Ni nazo mpamvu uzosanga abantu biyemeje gukora umurimo w'Imana bagwanywa cane. Rero abo bagwanya nibo twita ab'isi. Ica gatatu, kuba bisobanurwa kandi kuba umwe muri Kristo. Ntihakenewe gutandukanya abantu hisunzwe ivyubahiro vy'isi, kuko muri Kristo twese turi umwe. Ica kane ni kwegera ubuntu mukuri. Igihe umuntu avutse bushasha agira umutima mushasha ugendera ku rukundo, ubuntu n'ukuri kw'Imana. Muri make kuvuka ubwa kabiri ni ukuvuga ngo reka tubanze tubisome mu kwa kabiri rw'Abikorinto igice ca 5 ku murongo wa 17. Turaza gusobanukirwa neza kuvuka ubwa kabiri mbega Bibiliya ibivuga kiki. Reka turabe tunyarutsa ubwa kabiri rw'Abikorinto igice ca 5 umurongo wa 17. Reka tunyarutse igice ca 5 umurongo wa 17. Haravuga ngo duhereye ku murongo wa 16 havuga ngo ubugingo busha bwo muri Kristo. Nukuvuga ngo ubugingo busha, banza vuga kintu ngo ubugingo busha, bimwe byose duhejeje gusoma. Umurongo wa 16, nico gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya kubyo kurukoba, naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri, ariko none ntitukimumenya dutyo. Umurongo wa 17, nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari caremwe gisha, ibya kera biba bihise byose biba bicitse bisha. Nukuvuga ngo uyu murongo uratweretse ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibya mbere byose biba bihise. Nukuvuga ngo byose biba bibaye bishasha. Ico gihe niho uzosanga
iranga abantu turi muri Kristo Yesu, tutarangwa n'amoko, tutarangwa n'amacakubiri, ngaba n'abaruguru, ngaba n'abepfo, ngaba n'abo mu manuko, ngaba n'abo mu burengero, ngaba ngo n'abatutsi, ngo n'abahutu, ngo n'abatwa, n'ayandi moko yose yagiye aranga abantu bitewe n'ibihugu bagiye barabamwo bitandukanye. Iyo uri muri Kristo Yesu, ibyo byose biba biheze, kuko ibyo byose biterwa n'amacakubiri y'abaronderera inda gusa kugira ngo barabe ko bozuzuza. Ariko kandi muri iyi si kuzuza inda biragoye. Hahiriwe abantu bari muri Kristo Yesu, kuko igihe kinini hubwo bamara igihe bisonzeshije kugira ngo ijisho ry'imbabazi ry'Imana ribabeko, ribaheruke kandi ribarinde ibintu byinshi cyane bibi Satani agenda arategura. Reka tubandanye dusome muri Matayo 5 umurongo w'8 tumenye mbega hoho havuga gute. Matayo 5 umurongo w'8 turasoma tunyarutsa. Matayo 5 umurongo w'8 havuga ngo hahirwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Iyo umuntu abaye icaremwe gishasha, iyo umuntu avutse ubwa kabiri, wa mutima wari warandujwe n'ibicumuro, wa mutima wari warandujwe n'ibyaha bitandukanye, wivayanzemwo kuva wavuka, kuva wamenya ubwenge, nuko kuva wamenya gutandukanya iciza n'ikibi, bya byaha byose wari warakoze, nuko hakagera igihe ukakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, ukabicaremwe gishasha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo harahirwa abafise imitima itanduye, harahirwa abavutse ubwa kabiri, harahirwa abakiriye umwami Yesu mu bugingo bwabo, bagatako bakabigendera, bagakora ibyo Yesu yababujije gukora, ahubwo bakitondera ibyo yabategetse gukora. Kuko biribwa ngo hahirwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Reka tubandanye dusome mu Banyefeso igice cya 2 umurongo w'8 n'uw'9 tumenye mbega hoho havuga gute. Abanyefeso igice cya 2 umurongo w'8 kugera ku w'9 hari amajambo meza avuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, n'ingabire y'Imana, ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Umurongo w'10 kuko turi ibiremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Aha naho turabonye yuko kuvuka ubwa kabiri cyane ko bicaremwe gishasha ntabwo ari ibintu umuntu ku giti ciwe ashobora kwishoboza. Ego rimwe na rimwe hari igihe umuntu ashobora kudafata umwanzuro wo kuvuka ubwa kabiri akabandanya ari umunyabyaha, ariko kandi ngo mpwemu w'Imana abwiririkanya na mpwemu ari muri twebwe kugira ngo dufate umwanzuro. Rero iyo wumvise kenshi ugiye gukora icyaha, ukumva ijwi muri wewe riguma riguhatira kudakora icyo cyaha, mpwemu w'Imana bari kwaraguhanura kugira ngo ureke gukora icyaha. Iyo rero utamwumvisha ukagikora, ubumugararije, ukaba wumviye wa mutima nama wo muri iyi si, wa mpwemu iva kwa Satani igacikosha igacikuganza. Rero nukuvuga ngo nizo mpamvu dukwiriye kwama turasenga dusaba Imana kugira ngo abariyo ishobora kudushoboza kugira ngo dutandukane n'ibintu byose byotuma tuba mu bantu Imana yanka. Reka ubu naho tubandanye dusome muri Matayo 16. Turacari aho nyene muri Matayo 16 twari tuvuye mu Banyefeso, dusubiye muri Matayo igice cya 16 dusome twihuta. Ikindi kandi kuri wewe wumva ko izi nyigisho ziriko ziragufasha, andika muri commentaire tubwiye ko tukiri kumwe ku murongo, utaragenda utarabivamwo. Ikindi kandi uzurafata agakaye, uzurafata note, wandike, kuko aya majambo y'Imana turiko turiga hazogera igihe imbuga ngurukana bumenyi bazifunge. Hahandi umuntu azotungwa n'ivyo yakiriye, hahandi umuntu azokumira kuco yafashe, ngumira kuco wafashe, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. No kuvuga ngo rero uzurafata umwanya wandika ko inyandiko ntibora, inyandiko ntisaza. Hanyuma ufata umwanya urose Bibiliya usome, usubiremwo, urimbure, uvuga uti Imana ndashaka gutahura ijambo, kandi nibyo kuri koko Imana izogutahuza buri kimwe cyose tuba twigiye hamwe. Reka dusome muri Matayo, turasoma igice cya 16, turasoma umurongo wa 24 turebe uko
havuga. Umurongo wa 24 ni ukuvuga ngo hari amajambo avuga ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Umurongo wa 24 haravuga ngo buno Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Ku murongo wa 25 ngo kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzohe ubugingo bwiwe ko bwanje azoburonka. Ni ukuvuga ngo aha naho haratubwiye ngo iyo umuntu amaze kuvuka ubwa kabiri akaba icaremwe gishasha, aca ahabwa igikorwa cyo kwikorera umusaraba wiwe agakurikira Kristo. Ico gihe bigenda gute? Ubu tumaze kubona amajambo atandukanye. Icambere twabonye kuvuka ubwa kabiri ari byo bisobanurwa kuba icaremwe gishasha. Ica kabiri kuvuka ubwa kabiri twabonye ko ari ukwakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, ugahindura kamere zose zakuranze kuva utaramumenya, ugaca usigara ugendera mu myitwarire yiwe, mabwirizwa yiwe. None ubu naho twumvisemo ikindi kintu cyitwa kwikorera umusaraba. Mbega reka tubanze turabe umusaraba niki. Ni ukuvuga ngo umusaraba ni igiki umaze ku mukristo kandi usobanurwa iki? Umusaraba ni ikimenyetso gihambaye cyane ku mukristo kuko ugereranya urukundo rw'Imana ku bantu, ugucungurwa biciye kuri Kristo Yesu. Ni intsinzi kandi yo kunesha ibyaha. Bibiliya iravyemeza neza. Icambere umusaraba ni ikimenyetso c'Imana kubizigira Yesu. Reka dusome mu rwambere rw'Abikorino igice ca mbere umurongo wa 18 turabe uko havuga. Tuvuze ko dusoma mu rwambere rw'Abikorino igice ca mbere umurongo wa 18 turabe mbega aho havuga ngo iki. Umurongo wa 18 havuga ngo ubushobozi bw'umusaraba niwe mutwe w'ico cigwa. Ubushobozi bw'umusaraba, tubonye yuko umusaraba ari ikimenyetso c'Imana kubizigira Yesu. Aha naho twumvise ngo ubushobozi bw'umusaraba. Umurongo wa 18 ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu. Nuvuga ngo abantu b'abanyabyaha, abantu batizigira Yesu, abantu bataramumenya, ubabwiye iby'umusaraba bakwita umusazi, bakubwira ko warozwe, bakubwira ngo niwo Yesu mwizigira tuzaryari, ko nakuze numva ngo ariho azoza nkaba sokuru yabimbwiye yarapfuye, nyokuru yabimbwiye yarapfuye, abandi bose bagiye bavuga barapfuye, ati nabo tumaze twarukanye nabo barapfuye. Ati mbega uwo musaraba umaziki, uwo Yesu wanyu amaziki? Uyu murango uravuze ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu, ngo ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Harabanda ya murongo 19 kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. Nuvuga ngo rero umuntu wese yitwa ngo umunyabwenge muri iyi si, umuntu wese yitwa ngo umuhanga, umuntu wese avuga ngo yarize, babandi batangura bagahindura iby'Imana yaremye, bagatangura bakabesha ngo umuntu ngo mukuremwa kwiwe ngo nihindagurika ry'ibikoko ngo byabaye ngo hanyuma ngo havamwe umuntu. Mbega ntibamenye ngo mbega none ibyo bikoko byobyo bitarahindagurika byavuye kurinde ko bahakana ubushobozi bw'Imana? Hano tubonye yuko ngo ubwenge bw'abanyabwenge ngo Imana izobuhonya, ndetse n'ubuhanga bw'abahanga Imana izobuhindura ubusa. Harahiriwe abantu bafise ubwenge bakuye muri Kristo. Harahiriwe abantu bafise ubuhanga bahawe na Kristo, kuko aribo bazobandanya bakazigamwa mu gishingo co guhonywa. Reka turebe ica kabiri. Ica kabiri kuvuga ngo Yesu yemeye gupfa ku musaraba ngo acungure abantu. Ni ukuvuga ngo ibyo turabisanga mu Bafilipi 2 umurongo w'8 turebe mbega havuga gute. Abifilipi 2 umurongo w'8. Abifilipi 2 ku murongo w'8 abandika twandike, haravuga ngo umutwe waho uravuga ngo uko Yesu yatubereye akarorero. Umurongo w'8 ngo kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi
araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Amena. Ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Murongo w'icumi ngo kugira ngo amavi yose azapfukame mw'izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru n'ay'ivyo mw'isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Imana idutabare cane. Kuri uyu murongo turabonye ngo uko Yesu yatubereye akarorero. Turabonye umurongo w'umunani ngo kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu. Igihe Yesu yaza muri iyi si yaje yicishije bugufi, kubera ko yarabizi neza ko yaza guserukira ku musozi runaka bakabona arashitse giturumbuka, bari kuvuga ngo ni kivejuru, ugasanga baciye bamwica, umugambi w'Imana utari washika. Nuko ngo ariko yicishije bugufi, avuka nk'uko natwe twavutse, akurana natwe, ajya ivyo turya, nuko akora ibikorwa by'amaboko nk'ivyo natwe dukora. Nuko ariko intego yiwe nta yindi yari kugira ngo acungure umwana w'umuntu, jewe nawe turonka ubugingo. Rero ngo yihanganiye byose, nuko ngo gushika ku rupfu, naho nyene urupfu rwo ku musaraba, ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwunesha azomuha ibuye ryanditswe kw'izina, ngo nta urizi atari uzorihabwa. Harahiriwe rero abantu banesha ibigeragezo, harahiriwe abantu banesha ibyaha bakitabira kuvuga ubwa kabiri. Umuntu wakoze icaha ntiyihutire ahubwo kuvuga ngo jewe mbere niyo Mana yanyu ndayivuyeko, kuko ijuru utarikoreye Imana ntaco biyirabako. Ijuru niryo ku giti ciwawe nyene we ubwawe. Nizo mpamvu rero dukwiye gukora hakiri kare, kuko bugira bwire, kubera ko igihe utazi, umwanya utazi, ushobora kwitaba Imana. Igihe ari ni kwitegura, ukitegura hakiri kare, kuko ntuzi umwanya Yesu azozirako, ntuzi umwanya urupfu zo gutwarirako. Harahiriwe abamabagavye bakaba bakenyeye kugira ngo amatara yabo yame yaka. Reka turabe umusaraba kandi ni ikimenyetso c'intsinzi kuri byose. Ni ukuvuga ngo kuri byose, ni ukuvuga ngo iki cya gatatu naco kiratubwiye ngo umusaraba ni ikimenyetso c'intsinzi kuri byose vyaduhama. Ibintu byose vyaduhama, ibintu byose vyagukwega, iyo ufise umusaraba byose birahinduka. Umusaraba rero ni ikimenyetso c'intsinzi kuri ibyo byose vyaduhama. Reka turabe mu Bikolosayi 2 umurongo wa 14 n'uwa 15, turabe mbega havuga gute. Bikolosayi 2 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo Imana, nubwo batanditse kiryo jambo Imana, reka tubane duhere ku murongo wa 13 ngo kandi hamwe mwari mugipfuye. Umurongo wa 13 ndagomba tuwusubiremwo. Haravuga ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu vyose. Umurongo wa 14 ngo ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwe amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Ni ukuvuga ngo icete cyatwagiriza kirimwe amabwiriza aremereye nk'amwe Abisirayeli bari barahawe, harimo na cya kindi cyavuga ngo uzorenga isabato ngo azoca ahanwa. Ni ukuvuga ngo hari amabwirizwa menshi cyane, tuzobiraba mu byigwa bizokurikira tumenye mbega mnayahe mabwirizwa yo mu byete vya Mose Imana yaba yarahanaguye ku musaraba, tumenye nayahe. Harimo n'aya mabwirizwa yo kuvuga ngo ijisho rihogwa irindi, nuko iginyo rihogwa irindi. Ibyo byose byasigaye ku musaraba. Yesu amaze gupfa ntabwo byongeye kubaho ngo umuntu agukubiye mu ijisho ngo nawe ucumukura mu irindi. Haciye haza ijambo rivuga ngo ntukihore, ko guhora rukwanjije uhoraho. Umurongo wa 15 ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibaterereza mu maso ya bose,
ibatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Imana dutabare cyane. Umusaraba ni uw'agaciro, umusaraba ni ikimenyetso gikomeye cyane ku mukristo. Reka turabe ica gatanu. Umusaraba ni ukwiyanka ukikorera umutwaro wawe ugakurikira Yesu. Ibyo ndibuka ko twoba twabisomye muri Matayo 16 umurongo wa 24 niho havuga ngo reka tuhasome turi kubivuga ku munwa kandi Bibiliya tuyifise. Matayo 16 ariko ndibuka ko twari twahasomye Matayo 16 umurongo wa 24 niho havuga ngo umurongo wa 24 ngo buno Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Imana idutabare cyane kandi Imana itugirire neza muri byose na hose, kandi idushoboze kwikorera umusaraba wa Kristo, idushoboze kwikorera umusaraba wa Yesu, kandi idushoboze kwikorera imitwaro yacu yose kugira ngo dukurikire Kristo mu mpwemu no mu kuri, dukurikire Kristo muri byose, bityo tubicaremwe gishasha by'ukuri. Mbega wewe twatanguranye tukaba tugejeje umwanya n'aka kanya tukiri kumwe, nibihe wagendeyemwo bituma okugwa mu rutonde rwo kubicaremwe gishasha? Nuruhe rutonde wataye wahorako mbere bigatuma usubira inyuma, ugasubira inyuma? Wibuke neza mu cigwa twizejo twabonye yuko iyo umuntu asubiye inyuma agasubira mu byaha, yahora ari umukristo, yahora ari mu bikorwa byiza, nuko byose akabita agasubira inyuma, ngo nabe atandukaniye n'ingurube yasubiye ku vyadashwe, n'imbwa yasubiye ku vyadashwe, nuko kandi ngo ntaba yatandukaniye n'isoko itobetse yondo. Imana dutabare cyane kandi tugirire neza. Aya majambo y'Imana arakomeye cyane kandi ntimuyafate minenegwe, nukuri ntimuyafate minenegwe. Ndabizi neza we uri kuranyumviriza, ushobora kuba uri kuraca mu buzima butoroshe, ushobora kuba uri kuraca mu buzima bukomeye cyane, mbere ushobora kuba uri kuraca mu buzima bisabwa ko naho iyi message kugira ngo uyumvirize ari umuntu ashobora kuyikuzanira akakubwira tumviriza iyi message bitewe n'ubuzima nzi uri kuracamwo. Iyi message ni yawe, irashobora kugutabara, irashobora kuguhumuriza, ikakwigiza imbere mu Mana. None rero ndakwinginge kugira ngo wewe uri kuranyumviriza, haraho waragiye kubiri nuko Imana ishaka, haraho waragiye kubiri nuko Umwami Yesu yadutegetse, haraho waragiye kubiri nuko amategeko y'umusaraba avuga ngo niwiyanke wikorera umutwaro wawe ukurikire Yesu. Ntukurikire je ndiko ndavuga ibi, yaba namba ukurikire Umwami Yesu. Nivyo yavuze ngo mugere ikirenge mu canje, ntabwo ari jewe ndiko ndabivuga, oya haba namba ni mukuntu kugera ikirenge mu ca Yesu kugira ngo wikorere umusaraba wawe umukurikire. Kubera iki yavuze kwikorera umusaraba wawe? Atakubwiye ngo wikorere umusaraba w'umwana wawe, atakubwiye ngo wikorere umusaraba w'umugore wawe, atakubwiye ngo wikorere umusaraba w'umugabo wawe, atakubwiye ngo wikorere umusaraba wa nyokuru wawe cyangwa wa sokuru wawe, atakubwiye ngo wikorere umusaraba wa pasiteri wawe, atakubwiye ngo wikorere umusaraba w'ishengero usengamwo. Ntabwo yigeze akubwira ngo wikorere umusaraba wa korari uririmbamwo, yahaba namba. Ntabwo yigeze akubwira ngo wikorere umusaraba w'abantu bose muhurira mu ndimiro, oya haba namba. Yakubwiye ngo ni wikorere umusaraba wawe unkurikire, kuko kuja mu ijuru nukwawe ku giti cawe. Nta muntu numwe azojara mu ijuru n'uwundi, nta muntu numwe. Niyo ufise inshuti ukunda kajana, umwe bita ngo ni famfe, umwe wita ngo wa wundi wakadasohoka, umwe w'inkora mutima, ico gihe cyo kwikorera umusaraba ukaja mu ijuru, ntabwo uzomufata ukuboko, ntibikunda. Ntabwo uzomufata ishati, ntabwo uzomufata igikwembe, ibyo ntibibaho. No kuvuga ngo utegeze kwikorera umusaraba wawe ku giti cawe ugakurikira Umwami Yesu. No kuvuga ngo kwikorera umusaraba nuguheba kameremere zose zakuranze, ibyaha byose wagiramo ukabiheba. Ahasigaye igituma ari umusaraba Yesu waramuremereye. Ibuka ngo kubera uburemere bwawo nuko ngo wamutuye hasi inshuro 3 zose, haragera igihe kubera ko yari mu mubiri nuko ngo
arananirwa. Amaze kunanirwa ngo niho bafashe umuntu avuye mu ndimiro yitwa Simoni Umunyakurene ngo bamukorera uwo musaraba, awugeza ku musaraba. Amaze kuwugeza ku Igorogota, Yesu baramubamba kugira ngo jewe nawe turonke ubugingo. Umusaraba ubugize agaciro kubw'amaraso umwami Yesu yawumeneyeko. Nuko wibuke ko bamukomereye imisumari mu biganza no mu birenge, kandi koko amaraso yaramenetse, ameneka kuri uwo musaraba. Ni nazo mpamvu ku musaraba ariho byose biva. Ni nazo mpamvu ku musaraba, ku maraso ya Yesu, amaraso ya Yesu atigera atagaciro n'umunsi n'umwe. Ayo maraso ni yatweza ibyaha byacu, kuko jambo ry'Imana rivuga ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku, kubw'amaraso y'umusaraba birera derere kurusha uko sheregi yera, ndetse bikera derere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Imana idutabare cyane. Hanyuma kuri wewe dukomeje kukurikirana iki kiganiro turiko dushikirizwa na jewe nyine Niyiteka Samuel, nagenda kubwire ngo bishitse hakaba araho watiriganye, ukaba waravuye mu byizegwa, ukaba wifuza kwakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, ukaba wifuza kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kugira ngo nawe ubicare mu gishasha, uyu mwanya n'uwawe. Twandikira uciye kuri iyi nimero ya WhatsApp. Narababwiye ko jewe ico nkora ndi umuvuzi w'ubutumwa bwiza gusa, ariko ntabwo njejwe kwihanisha abantu, ariko hari abakozi b'Imana dukorana bashobora kugufasha kuwihana, ukatura, ukakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, nawe ukabicare mu gishasha. Ahasigaye bakaguhuza n'amashengero atandukanye ayemera umwami Yesu, ndetse akemera n'umubatizo wa Yohana, ndetse akemera no kuvuka ubwa kabiri, ariko kubatizwa mu mubatizo wa Mpwemu Yera. Ayo yose amashengero, nuko abakozi b'Imana bakakwakira, ukatangura ikiga inyigisho z'umubatizo, nawe ugagera ikirenge mu cya Yesu, ukabatizwa mu mazi menshi kugira ngo ushitse ukugororoka kose. Hanyuma novuga ngo Imana dutabare cyane, kandi tugirire neza, kandi iduhe kuyegera mu muhemu no muhuri, kugira ngo igihe umwami Yesu azozira azosange tumwiteguye, canke igihe urupfu ruzoza giturumbuka kadutwara ruzosange twese twiteguye. Nayo majambo y'Imana twasangiye ku bantu mwose twatanguranye, tukaba tugejeje aya masaha tukiri kumwe. Reka sabe buri umwe wese rero, utitaye ku bigeragezo uriko urahura nabyo, utitaye ku bugwayi wikoreye igihe kirekire, utitaye ku bibazo bitandukanye uriko uracamwo by'ubuzima butoroshe, mw'izina rya Yesu Kristo, Imana yumva ukwiga no gutabara, Imana yumva ukwiga no gusenga kwacu, abariyo nawe igukiza, maze iguhe kuvuka ubwa kabiri, iguhe kwitandukanya na kameremere z'umubiri, maze ukore vy'Imana ishaka. Kuko kwikorera umusaraba nukwemera ukagera ikirenge mu cya Yesu, ukankwa na buri umwe wese aguhora umusaraba. Umuntu wese akakuvuga nabi, umuntu wese akagucura bufuni na buhoro, ariko kubera umusaraba wa Yesu ukavyihanganira. Nuko ngaho niho kwihangana kwabera kubonekera. Matayo 5, reka turabe mbega haravuga gute. Matayo 5 umurongo w'10 niho herekana ivyaba abantu, nuko ngo bemeye kwikorera umusaraba wa Yesu, bemeye kwikorera umutwaro wabo, bagakurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Umurongo w'10 aravuga ngo namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka, bakabahama, bakabaramentaniriza ibibi byose babampoye. Ntabwo bavuze ngo babampoye ngo mushe mwumva ngo babahoye jewe ndiko ndabisoma, oya, babahoye umwami Yesu. Nuko umurongo wa 12 ngo munezerwe muhimbagwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mwijuru, kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Rero wewe uri kuranyumviriza, wewe uri kurankurikirana, kwikorera umutwaro wawe ugakurikira Yesu, wemera kugera ikirenge mu cya Yesu. Ibaze nawe ubuzima uri kuracamwo, uriko uraca mu buzima bubabaje cyane, ubuzima bw'ubukene, ubuzima bwo kubura amafaranga wishura inzu, ubuzima bwo kubura aho kurima, kandi wari ubyifuza, ufise ingufu Imana yaguhaye, urakomeye, ariko ntufise aho kurima, ndetse n'abahafise bariko bararima kubera badafise imyavu yo gushiramo, ntibariko bareza. Nuko bafise ahantu hameze nabi bashobora kurima, inkukura ikaza igahitana ibyo barimye byose ikabitwara. Nuko ugasanga bavunikiye ubusa, abandi ntibagira naho kurima,
abandi baba mu mabarabara ntibagira naho bakika umusaya, aho bwije bageze niho baryama. Nuko ariko harimwo abagiriwe ubuntu n'Imana, bafise amatongo, bafise amazu meza, bafise amagorofa. Nuko ngo ariko muri iyi si nta kindi dusabwa gukora, waba ufise itunga, waba utarifise, waba uri umukene, waba uri umutunzi, waba uri mugufi, waba uri muremure, waba uri umuzungu, waba uri umwirabure, ubwoko bwose urimwo ukira kuva gusa uri munsi y'ijuru, uri muri iyi si turimwo. Nuko ngo igihari rero ntabwo uri kwitwaza ibyo byose urimwo, ntabwo ari kwitwaza ubuzima uri kuracamwo, urwaye igihe kirekire, ukenye igihe kirekire. Nukuri ndabinginge n'abafise amafaranga, bamwe babantu bafise amafaranga ari kuri konte biri baragura amamodoka atandukanye, bazarukurona bafise amatagitsi mu mabarabara, ibyo byose n'ubusa gusa mu gihe utoba ufisemwo Yesu. Rero ngo harahiriwe abantu bahamwa bahoga kugororoka, ngo kuko n'abakera niko vyagenze, niko bahamwa ariko barihangana baranesha. Igihe cyo kuba muri iyi si ni imyaka mike cyane, ariko mu ijuru tuzohaba ibihe byose. Imana idutabare cyane. Nayo majambo y'Imana, Imana yashimye ko tuganira ko abayumvise mwese, Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana kuri mwebwe mwese muciye bugufi mugafukama nkuko nanje uyu mwanya n'aka kanya ndabigenjeje. Nuko ndabinginze mufukame aho muri, umuntu wese asenga Imana, nuko asaba Imana kugira ngo imugirire imbabazi. Ni koko twaracumuye tuva mu byizerwa by'Imana, ariko rero ntitwari dukwiye kuguma nkuko twacumuye, ahubwo dukwiye guca bugufi imbere y'Imana tugasaba imbabazi, bityo Imana ikatweza ikadutunganya, amaraso ya Yesu akatuboneka ko. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana itugirire imbabazi. Hanyuma wewe wifuza kwakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, uranyandikira muri comment cyangwa unyandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero. Hanyuma umaze kunyandikira, ndaguhuza n'abakozi b'Imana ubabwira ibyo wifuza, baragufasha kwakira umwami Yesu mu bugingo bwawe, kugira ngo nawe utangure urugendo ruja mu ijuru. Urugendo rwo kuja mu ijuru so gufata itike y'indege, so gufata itike y'imodoka, so gufata itike ya tagisi, oya haba namba, so kugenda n'amaguru, so kugenda na moto, so kugenda n'ikinga, so kugenda ni treni. Oya, urugendo rwo kuja mu ijuru n'urugendo rugendwa n'imitima. Nazo mpamvu tumaze iminsi twiga kwitandukanya n'ibyaha byose, kugira ngo Imana itwemere, kuko urashobora kuba waragiriye mu byaha igihe kirekire, ukagira mu byaha imyaka myinshi, ariko igihe cyawe cyo kwihana kikaba ari iki. Nuko kandi aya mahirwe ntuyapfushe busa, kuko si bose bayabonye. Hari benshi bapfuye bifuza kwihana nkuko ndiko ndabibingingira, ariko ayo mahirwe ntibayarose. Reka rero we uyarose, ukabwejeje uyu mwanya tugisangira ijambo ry'Imana. Aho wagenze nawe urahazi, ijambo ry'Imana rivuga ngo bari mwe mwisuzuma, kuko ari mwebwe mwiyizi, niwe witahura ibyo wagendeyemo bitari byiza, urabizi kandi urabisobanukiwe. Nizo mpamvu ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya n'aka kanya uce bugufi dufatikanye iri sengesho. Uhoraho Mana yo mwijuru, Mana ugira neza, wewe uriho wamyeho kandi uzokwamaho, ibihe bitazoshira. Nuhabwa amashimwe n'icubahiro kubwira ijambo. None rero Uhoraho, ndaciye bugufi fatikanije n'aba bantu bose batsinzwe n'iri jambo bagaca bugufi imbere yawe. Ndakwinginze ewe Uhoraho kugira ngo beze batunganye, ubaharire utabaharuriye mwami. Ni wavuze ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku, nguravyeza derere nk'ubwo yabwi intama y'umwero ndetse nka sheregi. None rero turaciye bugufi muzi y'umusaraba, muzi y'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Turasabye mwami, jewe n'abantu bose baciye bugufi hamwe nanje, kugira ngo uduharire utaduharuriye. Isinzi ry'imbabazi zawe rituboneke ko ewe Uhoraho, maze amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yongera aboneke ku bugingo bwacu twese. Utwuhagere twerederere, udukure ko zanjebeje n'amarabaga Satani yadusize, mu izina rya Yesu Kristo. Ahasigaye ewe Uhoraho, ingendo zose aho Satani yaciye hose kugira ngo dutirimuke ku vyera byawe, ndakwinginze kugira ngo uhazibire, ndetse mwami connection zose zaduhuza na wa mubi zicagagugwe mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo uduhe kukwakira mu bugingo bwacu, mitima yacu haronke ikibanza, uhindire hanze bitakuva ko byose mwami. Zange sombi za buri muntu wese yariko yumviza ubutumwa bwiza, ariko akabahisemwo kuzireka, akabahisemwo kuziheba, ahisemwo kugukurikira, ndakwinginze kugira ngo uhereye umwana kakanya nusibanganye ibicumuro byiwe byose yakoze, amazina yiwe yandika ukundi mu gitabo c'ubugingo, umufute mu gicabo cyo kurimbuka n'ikibanza, maze uhereye
uyu mwana kakanya mushoboze kubicare mu gishasha uzobukoze mwami. Atanguye urugendo rutoroshe, urugendo rwo kugwanywa na Satani, urugendo rwo kugwanywa n'abadayimoni, ariko ndakwinginze ewe uhoraho abari umugwanirira uhereye umwanya n'akakanya umwambika ubushobozi budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo, bwa bushobozi bwo kunesha, hanyuma bari umugwanira mu ntambara zose azogenda arahura nazo, uzumubera Imana akubera umwana wawe ukunda, uzobukoze nyakubahwa. Urakoze kuvyumvise kandi kuduhariye, hezagira ingendo za buri umwe wese mwami, ibisigaye mwami murinde intambwe isubira inyuma, urinde buri muntu wese intambwe isubira inyuma kwa wa mubi, kugira ngo yoye kugereranywa na zambwa zisubira kubyo zidashwe, maze mu izina rya Yesu Kristo uduhe kuramiriza, kandi abakwizera bose bakakubaha bagakora ibyo ushaka, uzubahe kuzogira iherezo ryiza, nanje ndiko ndavuga iwe uzompe kuzogira iherezo ryiza. Urakoze mwami kuvyumvise kandi kari uduhariye, kandi kari ugiye kudushoboza gutanga urugendo rushasha. Jewe ndi kumwe n'abantu ndakwinginza kugira ngo uzuduhe kuzogira iherezo ryiza, kandi abo dushoboza muri byose na hose. Turagushimiye, turagukengurukiye ko wumvise ukwinga no gutakamva kwacu, kandi turagushimiye, turagukengurukiye kutwejeje, kandi kamazina yacu yasivye mu gitabo cyo kurimbuka ukaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Turabyizeye, twese twizeye, kandi mu izina ry'umwami Yesu umwe yasheshe amaraso ku musaraba w'ikorogota. Amen. Reka ndabashimire mwebwe twatanguranye ikiganiro cyo kuri uyu munsi, tukaba tugisozereye turi amahoro dushima dukenguruka. Nizere ko utabaye umuhombe, kandi nizere ko wumvise ibitari bike. Reka nsabe kandi wewe utari wakora subscribe ugenda uyikoze, ariko kandi si itegeko wumva bitakurimwo ni wirenganire, kuko umurimo w'Imana so gusunikana, umurimo w'Imana n'ubushake bw'umuntu. Nizo mpamvu no kubabwira ngo musangize ubu butumwa abandi ntabwo ari itegeko mba ndabahaye, oya haba namba no kwibukanya nk'uko ijambo ry'Imana no kwibukanya. Ubwo rero wewe uvyiyumvisemwo urasangiza ubu butumwa abandi, canke utavyiyumvisemwo naho ukirenganira, ariko intego no kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukwire hose kw'isi ahatandukanye hashoboka, ku bantu bavuga indimi zitandukanye, ariko abakunze cyane kuba boshobora kumva ururimi rw'ikirundi, kuko murabizi neza abantu bavuga ururimi rw'ikirundi barakwiriye isi yose, aho ugeze urahasanga abarundi, aho ugeze uhasanga abanyarwanda. Nuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buvuge ku isi yose kugira ngo bubere cyabona amahanga yose, bityo rero umuhero uzoze ubutumwa bwiza bw'ubwami twarabukwije hose. Nayo majambo rero twasangiye muyasubiremwe muyanonosore, nanje ndayanonosore, aho umuntu yagenze neza yisuzume, nuko yihana cye bugufi imbere y'Imana, kugira ngo Imana imurabishe ijisho ry'imbabazi, kandi amazina yiwe yandika ukundi mu gitabo cy'ubugingo. Reka ndabifurize ibihe byiza, ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, ndabifurize kandi kugira ikiganza c'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.